Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Yesu yuriye mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Hanyuma rero mu kiyaga haduka inkuru mpamahanga, mbere ubwato burarengerwa n'ibisebuzi, nawe Yesu akabasinziriye. Abigishwa biwe baramwegera baramuvyura bati, erega Mukama dutabare, turatikiye. Araheza arababwira ati, mutewe ubwoba niki, emwe mwabantu mwemera buhoro. Araheza arahaguruka abwiriza umuyaga n'ikiyaga, haca haratekana neza. Babantu baca barumigwa bavuga bati, uyu muntu umuyaga n'igiyaga vyumvira bikagamburukira agenza ate? Iryo ni ijambo ry'Umukama. Mu bisomwa vya mbere mu mishire twaragiye turumva ibintu vyagiye birashika mu buzima bw'Israeli nk'igihugu c'Imana, ariko kandi nk'ikindi gihugu mu bindi bihugu, mu bijanye n'ivyagiye birabashikira mu kuringaniza igihugu, mu vy'Imana, eka mbere no mu vy'intwaro yaco. Tukumva ibintu vyagiye birashikira abami. Nogira nti muri iyi minsi tugiye kuzobandanya twumva abantu Imana yagiye irahagurutsa twita abahanuzi, bagiye baraza rero muri ico kiringo wamenga ni kiringo biriko biragora cyane Isirayeli gushobora kwiyubaka nk'igihugu c'Imana. Reka tubivuge tubidoma ko nk'uyu munsi ko tubivuga nk'igihugu cashize Imana imbere, ariko kandi atari cyo gusa cashize Imana imbere, nk'igihugu mbere n'Imana yatoye ikagomba kukigira igihugu ntangarugero ku bindi bihugu vyinshi vyari bakikije vy'abapagani, kugira ngo Imana igiciye ko ishobore kwimenyesha ibindi bihugu bitari bwamenye Imana y'ukuri, vyari bikiri mu gipagani cenyuje. Israeli rero ni muri vyo binjana hagati y'ikinjana c'icenda na gatandatu yaraciye ahantu hagoye. Ibi nyene tubona bidushikira byaragiye birabashikira, ukabona ko ibintu vy'intwaro bigoye, ibintu by'abakuru b'intwaro na politike bigoye, ibintu vy'imigenderanire mu bihugu bigoye, ibintu vy'Imana bikinjigwa namwe n'ubwirobetsi bwinshi bigoye, ibintu vyo mu kibano la vie sociale bigoye, ibintu vy'ubutungane hagati y'abantu n'abandi, ukabona ko ari ikintu kitoroshe. Kubaka igihugu atari kubaka igihugu gusa gikikuje kiri mu rutonde rw'ibindi bihugu, kubaka igihugu kinanatira kugendera ku ngingo y'Imana yacu. Iki twumva bakunze kugaruka bakavuga cyane mu bwuzure bwa mbere bita isezerano, alliance. Kumbure hari igihe ushobora gusanga bene aya majambo yo mu bwuzure bwa mbere bitugora kuyumva neza, ukabona yuko ico gihe Imana yarayaga cyane igaragaza umwitwarariko w'ingene igihugu kiringanizwa mu bigize ubuzima bwacu, ikibano, ubutungane hagati y'abantu n'abandi, ivy'Imana ingene vyitabwa n'umutima kugira ngo ntibe mwibwirobetsi, kuko burya ivy'Imana bigiye mu bwirobetsi bituma n'ibindi vyose bica bisanzara. Imigenderanire iri hagati y'ivyo vyose, kuko kubaka no kuringaniza igihugu, kubaka no kuringaniza nk'ikintu cegeranije abantu bahurira bagahuzwa n'inyungu imwe bariko baraharanira, ni ibintu vy'umuhari, ni ibintu vya association, ni ibintu si ikintu coroshe, ni ibintu bisaba kumenya
kuba mu buzima ko kukumva ingene ubuzima bumeze, ariko ugategerezwa kurimbura ingene ushobora kubugira neza abantu nawe wenyene mudahindukiye ngo usange muriko muranigana n'Imana mushobora vyose ifise. Ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bw'abantu, ku buzima bw'ibihugu n'intara. Niyo ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma. Ntusanga umenga abantu gusa baringaniza nk'abantu menga bari mu kintu batumva yuko basangiye gupfa no gukira. Umwe wese umenga aguma akwegera iwe, akwegera iwe. Sinzi uwo twahoze tuganira, murabona naho umenga kiratunaniye tukabura n'ingene duturi bisabisha Imana iki kibazo c'ibitoro mu gihugu cacu nk'akarorero. Ndakivuze abantu benshi muca mushinga amatwi y'imitima muti agira avuge politike. Si politike n'ubuzima bwacu. Nk'iki kibazo abarundi twese cadutaye kuwa amazi, kandi nitubona ingene kiriko kirazana ikintu c'ukumungwa mu butungane bw'ingene turinganiza ibintu hagati yacu. Murabona ingene cimutse n'igihe kije ku ma station hamwe hamwe kabona umenga kije ku biringo birinzwe kumenyeshwa hagati y'aho abantu bakabura, ugasanga rero turiko turakibamwo tubibamwo mu macenga kwiyaranja ngo nukumenya ingene ubaho pati na pati, ugasanga yagiye kurondera hirya no hino. Ivyo bintu biriko birazana akantu k'imungwe, aho usanga umuntu wese mu kwimenya akazi kawe utakaronka karakubana ari ibikorwa bidasohokorwa. Biriko birazana umuzirikani w'uducenga. Urano ubuzima bw'amacenga, ubuzima bw'amacenga. Ibi byose tuvuga ngo tushaka kuraba imbona kazoza ngo dutere imbere nk'igihugu. Mu nkonde ndavuga nk'igihugu ko ijambo ry'Imana ryavuze nk'igihugu. Sinza kubivuga ubwa mbere nk'umuntu umwe kwiwe, ko arantu ijambo ry'Imana rituyagira nk'igihugu, nawe rikatuyagira nk'umuntu umwe, ariko vyose birafatanya. Ukabona naho tutacubaho kumenga caturuhishije, twagihevye, twagiheberanye. Nubwo tugira ngo turagiheberanye mu kibano, mu gihugu, mu buzima bw'abantu, turiko tugiramwo ikintu gitunganye ntikikitubamwo. Ukwiyumvira bigororotse ingene twokiringaniza bigatuma twese duhumeka neza ntibikibaho, kigaca gitandukira ibindi bintu vyinshi by'ubuzima, gitandukira ibindi bintu vyinshi by'ubuzima. Suko womenga nico gihe kirengeye ibindi nogira nikico niko kirahambaye gose, mugabo si cyo nyene kigize ubuzima bw'abantu. No gusaba umukama kugira ngo sinzi mutima dufashe dushobore kubivamwe n'ingo, gahandi uzosanga imizirikanye n'imitima yacu yagiye kubaho mu buryo bw'amacenga, atari mu buryo bw'abantu bari transparent, bamusobanuka muri bo ku buryo bifasha bose bamwe n'abandi. Bwa buryo bwo kubaho bwo kuza murasimba mukajana mukanyegenda ndafise dukenya natwatu utwo nitubi turi kibano turone n'imitima, turone ubwenge n'imitima. Tumwe tugira ngo ngosha dukore affaire mugo gasanga ni enfer. Dusaba umukama. Kandi iyo ndiko ndasoma ya majambo y'abahanuzi babwira igihugu, hari igihe ngira koba navuga nti none mwumvise ingene umukama yabwiye Amos agende kubwira ubwami bw'Israeli. Iki gihe Isirayeli imaze gucikamwo kubiri, hariho ubwami bwo haruguru, kumbure ko batavyibuka cyane ko batoba bari bwavyumve neza. Ubwami bwo haruguru bwari bwarigometse ku bwami bwo hepfo bwa Yuda, bwari bufise umugwa mukuru Yerusalemu. Haruguru yari Isirayeli ikagira umugwa mukuru Samariya, bwari umaze gucikamwo kubiri. Hari igihe usanga hagati y'abantu n'abandi
haba induru zifatiye ku nyungu zamwe n'abandi, ukazubona ziriko ziratuma abantu bigabura. Muze murumviriza neza kandi mucunge neza. Murabona uku kungene turi mu ntambara nyinshi zo kubaho kwa misi yose, aho umuntu wese arondera kuduza utuntu twiwe, guteza imbere utuntu twiwe, abandi bakabona ko babiniganira mu bukuru. Mucungere neza, ndabagabishije ku izina ry'Umukama. Mucungere neza, ntihagire ibintu bisubira kutwinjirana by'amacakubiri. Biriko biraza ku mayeri kugwenge, kandi ntibitwinjirane kubera abantu bamwe bazi kubona ibihingene bimeze, bakagomba kubikamisha, kubikuramwo inyungu zindi, ariko bakaba bazi bati aba bantu bacu turaza aho bagwaye, tubakomye ngaha ni nk'umucanga udomekesheje essence, aca bahaguruka. Tugabe ibintu dusoma ku marezo, ibintu twumviriza mu nyigisho zinaziriya mu kibano, ibintu twumviriza mu maradiyo aya nariya yose. Tugabe, ntihagire ikintu cosubiza inyuma umuntu mu mutima wiwe n'igihugu, nk'abantu b'Imana bazi ko bagizwe umuryango umwe, Imana ikabaha izina, bakitwa igihugu cyitwa Burundi. Tugabe, naho yoba ari umuntu w'iwanyu, wo mu bwoko bwanyu, wo mu mugambwe wanyu, atanguye kuzana ibintu bya urahiza, zana ibintu ahabona, zana mukuri, zana mukuri. Aba rero mu gihugu cy'Isirayeli nabo nyene bari baramaze gusambuka, barasanzara. Ubwami bwo haruguru, ubwami bwo hepfo, kubera n'ubundi ukujera nabi, kuringaniza nabi, gutunganya nabi ibintu byo kuringaniza abantu n'abandi mu kibano. Sinzi ko mwibuka aho vyazananye, ariko tukabona yuko vyazananye n'ubundi ku bantu ushobora gusanga mu kuringaniza iby'intwaro, bashobora gushira imbere ibintu byabo ko biyumva, ntibamenye kumviriza abandi. Kagira igihe abantu bagira bati mwigumenga ukungene muringaniza ibintu ntimudushaka. Ko mutadushaka, reka natwe twiyungunganye uko iwacu, muraguma hiyo natwe tugumina. Igihugu cy'Imana gica gicikamo kubiri. Abo biyonkoye baca bashinga ibintu byabo aho basengera ibintu byose, kubera bagomba bagenda hari i Yerusalemu, twahejeje nabo. Ariko uko abantu burya bitandukanya ntibiyunge, niko batakaza ingufu. Isirayeli harageze igihe Imana irayirungikira abahanuzi, harimwo uyu muhanuzi Amosi. Tuzokumva n'abandi bazoza mbere bagahanura n'ubwami bwa Yuda. Aba bahanuzi bose baje muri ivyo biringo, aba ba Amosi, aba ba Oze, aba ba Yeremiya, ba Ezekieli, ba Habakuki n'abandi bose baje muri ivyo biringo kugira ngo bagabishe igihugu cy'Imana ko kiriko kiragenda kisambura. Tugire Kristo. Hawe nagize nigenda afisa ko wibutse rero ingene nk'ubu ubwami bw'Isirayeli bwasambutse bugasanzara. Hari igihe bibaza uti mbe none nk'ubu vyoshika igihugu cyacu kigasanzara kikazimangana? Ntavyo nifuza kumva. Mugabo ndatanguye kuvyumva amajambo ya baransoma amakomantere y'abantu bamwe ku bintu bimwe bivuze ku gihugu cyacu, ukumva ko ari abantu hageze ahantu bihebura bakagira bati ivyo mu gihugu vyanse nibakigurishe tugabangane tuvaneko. Ibyo ntimumaze kuvyumva? Navyo murumva? Ntimuhora musoma, ntibamuca ku marezo sosio. Ukuva nk'ibintu bitangiye kujya mu muntu nk'uyu, haramaze kuza umwiheburo ku buryo abona ati ubuzima bw'igihugu nk'abantu bashize hamwe, Imana yashize hamwe, igaha izina, igaha ishusho, igaha izina mu yandi makungu, ntibakiyumva yuko umenga baragize igihugu. Hariho abatanguye kwihebura.
nuko igihugu kizimangana. Imbere yuko kizimangana ku ikarata ku ndinganizo, gitangura kuzimangana mu mitima y'abantu igihe tugire Kristo. Igihe cyose hari ibyo njejwe, hari abo njejwe mu gihugu, sinda batunganirize neza nk'uri ko aratunganya igihugu, muri jewe kiratanguye kuzimangana. Hasigaye itongo ryanje n'iryabanje, tugabure tuvaneko, umuryango umwe wese wimenye. Mugabo abantu basanzaye ntibaba bagifise inguvu, baba arabo gukoresha nk'utundi tuntu. Dusaba umukama rero, dusabira igihugu cyacu nubwo turi mu bihuhusi nk'ivyo byose, kuko ibyagiye gutuma Israeli isambuka niki, byagiye biratuma Imana ihagurutsa abahanuzi n'ibiki, ni ibi nyene tubona uyu munsi. Bijya byo mu kibano, bijya by'akarenganyo mu buzima bwa misi yose aho hanze, bijya by'akarenganyo mu masentare, bijya by'akarenganyo mu ntwaro, bijya byose byo gusenga twiyorobeka, ariko tugomba kugira nabi, tugomba guhana amashano n'amarozi. Ivyo nivyo byatumye Israeli isambuka. Uyu munsi biriho, nimba biriho, hari ahantu nimba igihugu cyose kitarasambuka, wewe wabyibitsemwo bikoreramwo, uramaze gusa n'uwizimanganya imbere y'Imana. Kuko icyatuma ukomera ugaseruka imbere y'Imana, ukagira izina ryiza imbere y'Imana, waragikuye ugisubiriza ikindi. Nubwo woba uguma mu vy'Imana, ukitwa kuri mu vy'Imana, bivuga Imana, ibiririmba Imana, ariko mu mutima wawe imbere muri wewe waramaze kuvyihakana. Dusaba umukama ntitubeho nk'abantu bamaze kwihakana ikidutuma tugira izina ryiza imbere y'Imana no muri ubu buzima busanzwe. Birashobora gushika tugatsitara, ariko nikube nk'ukwihakana. Umuntu agira ati bonzo, kuko tumenyereye amacenga, nzobikina nk'amacenga, name ngenda nitwaje Bibiliya, name ngenda mvuga ivy'Imana, mugabo ndazi icyo nshaka gushika ko kindi logique iri kwirankoresha by'ukuri ari imbere muri jewe, siyihezagirwa n'Imana, kandi ndazi ko ndabigira nkana kugira ngo nanje erega niko bimeze. Patugomba bimere gute? Umaze gufata iyo ngingo ukazimanganya isezerano yawe n'Imana mu mutima wawe, hari ahantu wowe nyene uri kurizimanganya, kandi bibaye kuri benshi ugasanga igihugu kirashobora kuzimangana, kirashobora kononekara kikazimangana. Naho mugabo twoba tugeze ahantu hameze gutyo, naho twoba tugeze ahantu hameze gutyo, ego umukama yamagira ati hariho agasigarira. Ako gasigarira k'abantu mushaka namwe kuzigama isezerano y'Imana, ngo ibazigamire ubuzima bwiza imbere y'Imana, ibuzigamire n'igihugu cyacu, igihugu cyanyu. Muracashobora, turacashobora kubwira Yesu tuti turatikiye, turiko tugenda dutikira ubuzima butwononekarana, dutabare udukure muri ibi bihuhusi. Ibi bintu tubona umenga ubuzima buratunaniye kuringaniza, guhagurutsa no guteza imbere, kugira izina ryiza no kugira umuco twoha n'abandi. Ngo Yesu agakanguka, agakankamira umuyaga n'ikiyaga bikanuma, ngo hagaca hatekana rwose. Ntidutekanywe nuko dutewe ubwoba n'ibigwanisho, ariko dutekane kuko ibihuhusi byavuye mu nzira. Ibihuhusi byavuye mu nzira. Ntako twarigeze kuzirikana yuko burya inyuma y'ibihungabanya abantu nk'intambara y'amasasu, hariho intambara yindi mbi iba atamasasu ariko aravuga, ikica benshi, igacumagura benshi, ikonona byinshi. Iyo mwumvise ngo tatatatata, hariho abafatwa n'amasasu bagapfa. Mugabo iyo mwumvise ahoze ibiba inyuma y'amasasu, hamwe binjira mu mazu bakaniga, bagacumagura, bakavyora, bijya nibibi imbere gose gusumba iby'amasasu. Twashobora kumva tuti nta y'amasasu ariko aravuga, mugabo turiko turicana mu mitima.
turiko turikiranira hejuru hapfa kamwe kamwe, tukazosanga ntitukigira umuzirikanyi w'inguvu z'abantu bashobora gushaka ikintu cyiza bakakirondera hamwe, bakagikurikiranira hamwe, bakagishikira, bagahimbagwa, bagashingira intaha abandi. Ntituzigame imiyaga mibi hagati yacu. Abantu musangiye umurimo ugasanga murinjira mu biro bimwe ntimushoboye no kuramukanya. Hari hahandi ikintu muteramiye hamwe muri ko muracica, ntimushobore kwicara hamwe ngo mwumve ko muri abana b'Imana. Hari ikintu kiriko kirafa. Hari hahandi ubuzima bwacu bufatanye n'ubwundi, byansi bikunze uyu nyene yaguteretse iruhande. Yesu aranagira ati tabaranya ngo usubize hamwe na mugenza we mugisangiye urugendo, ngo ntaza gushira umucamanza. Tuko menga kuja gusaba ubundi ngo mwicare hamwe mubiheze muyage muvugane, yuko umenga no kumwisemba oya. Nukumukiriza umutima ni no gukiza umutima wawe. Ivyo bintu vy'urukiza rw'umuntu umwe kwiwe, jewe ukwi wanje n'abanje ntibibaha imbere y'Imana. Kuko inyuma yuko ubaho wewe n'utwana twawe n'akajyango kawe n'agatongo kawe n'utunyungu twawe twose, mwese muri abana b'Imana, twese turabana b'Imana. Iyo miyaga n'ibihusi biza biratubesha, ukabona umenga jewe nariye nahazi byanje bipangitse neza, c'est fini, abandi après moi le déluge. Hari umugana wa France uvuga gutyo. Ntibibaho. Dusaba Mukama ngo ivyo bihuhusi byose biza biraduhenda, bikadutuma ubuzima tutabwubaka neza, bikadutuma tutabandanya dutera imbere nk'uko Imana ibidushakira, nk'uko Imana idushaka muri ubu buzima. Ukamenga turi mu kiyaga cy'ubuzima, kamenga turagati kazungagizwa n'ibisebuzi mu buzima. Dusaba Umukama kugira ngo adufashe bamwe n'abandi twese iyi nkuru nziza y'Umukama ihezi tunagemwo, idukomeremwo, twame twumva yuko ubuzima bwacu duhagurukira hamwe tukabugira ubuzima Yesu arimwo. N'igihe umenga arasinziriye, n'igihe umenga nariko arumvikana, tukamuvyura. Kuvyura Yesu kumenga Yesu arasinzira oya. N'ahantu abantu bagera bagakanguka mu bwenge, bakabona yuko hari ibintu badashobora kwifasha. Ababigisha barabonye bati imbere y'ibihuhusi ntidushobora kubyifasha. Baribuka bati hariho umuntu ari hagati yacu. Hari igihe duca mu bintu ukamenga twibagiye yuko Yesu ari hari, tukajaho tukabiniganira namwe, tukabijyanira namwe, umwe wese ati reka ndamwereke nanje ko nkomeye ndahabona, tukibagira ko Umukama ari hagati yacu. Bikaduta kuwa amazi, mugabo hari igihe usanga umenga haraje umuzirikanyi mushasha, abantu tugakanguka, tugasubira tukicara hamwe, tukiyumvira tuti mbe tubigire gute, turiko tuvahe, turiko tujahe. Aba batumwa umwe yariko arasoza ukunda gira cyane, mugabo hari wundi ajyamye ngaha, ibicu tuko turagira birashobora gupfa ubusa adahagurutse ngo ashiremwe akagobora njya kiwe k'Imana. Baca baja hamwe baramuvyura. Tuzovyura neza Yesu ngo atuvyurire ubuzima bushasha, aruko natwe dusubiye kuja hamwe tukabona tuti ibintu by'uko umwe wese agomba kugenda ukwiwe ntaco bishikako. Tuje hamwe dusubire tube mu bumwe, tuvyure Yesu tuti Yesu dutabare, turiko turatikira, ubuzima buriko buradupfana. Kandi nawe ntateba gukanguka, igihe koko yumvishe ko turi hamwe tukamuhamagarira hamwe, araheza akavyuka agakamkamira ibisebuzi byose bihanze ubuzima bwacu mwumwe mu miryango no mu gihugu. Aragahorana n'ahazwe ubu no mu myaka yose. Amen.